ndafatira ku byo abafashe ijambo bashikirije no ku byo abagiye barafata amajambo mu bikorwa Parsem yatunganije mu bijanye n'ibi bintu by'amatora, kuko Parsem iramaze gukora ibikorwa bitari bike mu bijanye n'iby'amatora bagiye barashikiriza. Ndahera ku iki kintu kijanye na karangamuntu. Mu Burundi biroroshe kuronka karangamuntu, biroroshe cyane ku buryo bw'uko umuntu ashobora gutunga karangamuntu uko abyipfuza zirenga n'imwe, kandi hari amakosa ashobora gukorwa afatiye kw'ico. Biranaraba n'amatora, kuko iyo umuntu atunze karangamuntu irenga imwe birashobora gufasha aboshaka kwiba amatora kubishikako. Tugasaba rero yuko ibyavuzwe mu gihugu bijanye na carte biometrique igihugu coraba kikabitunganya neza kugira ngo umuntu aronke karangamuntu abifitiye uburenganzira, ariko kandi ntashobore kuyironka mu buryo budategekanijwe n'amategeko. Ikindi ngaruka ko cyagiye kiravugwa cyane ni liste bloquée. Liste bloquée biravugwa yuko ikomoka n'ibyo mu biganiro abarundi bagiriraniye, ariko kandi biraha uburenganzira abatwara imigambwe gushira imbere abo bonyene bipfuza, biragabanya uburenganzira bw'umwene gihugu kwitorera uwo yipfuza. Nimba byaraciye mu biganiro bigashikako n'ubundi byoganirwako kugira ngo umwene gihugu aronke uburenganzira bwo gutora wenyene uwo ashaka. Ikindi ngaruka ko nagomba sabe waserukiye seni, ibi bivugwa ngaha birumvikana neza yuko hariho ibintu abantu bashikiriza nk'utunenge babona turi mu bintu bijanye no gutunganya amatora. Nagomba sabe seni igwize ibiganiro biha ijambo abantu kugira ngo ibiboneka byose kwa utunenge bikosoke. Ikindi ngaruka ko nikijanye n'ingendo abarundi berekanye imeze neza cyane, aho byashitse habaho kudatahura kumwe ibijanye n'amaliste urunani rwari rwatanze, hanyuma batora inyishu idaciye mu ngimba, bitura sentare iraca urubanza, kandi umuntu arashima yuko urwaciwe rutatumye habaho ingorane, uko abantu baba barabonye kose. Iyo ni ingendo nziza. Tunasaba yuko igihe cyose hobaho kutabona kumwe ibintu, abantu boza barabicisha mu nzira y'ubutungane bakirinda ingimba. Nibaza yuko nk'uko natangwe kubivuga nta bibazo Parsem yari yabajijwe, ni intererano ashoboye gutanga mfatiye ku vyiyumviro mwebwe nyene mwitabije igikorwa mwashikirije. Murakoze.